Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abanya-Israel n'abanye-Palestine bari mu byishimo kubera igerwaho ry'amasezerano agamije guhagarika imirwano muri Gaza no kurekura ingwate z'abanye-Palestine Hamas ifite. Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo yasabye mugenzi we u Rwanda Paul Kagame ko bafatanya mu gushakira umuti uramye umutekano muke uvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux. Uno munsi turi muri izo ngorane kandi ni twebwe babiri twenyene dushobora gutorera umuti izo ntureka. Mu Rwanda haravugwa inkuru y'urupfu rwa Ingabire Marie Immaculée, umwe mu bantu bari bazwi cyane mu kurwanya ruswa n'akarengane. Reka duhere ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yasabye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ko bofatanya mu kurondera umuti uramye ku matati ari mu buseruko bwa Kongo. Ibi yabivuze mu nama ya 9 yo guteza imbere ishoramari itunganywa n'ubumwe bwa Buraya yabereye i Brussels mu Bubiligi, yarimo abakuru b'ibihugu batandukanye. Muri iyo nama Perezida Tshisekedi yasabye Perezida Kagame yari muri iyo nama kwirengagiza batandukanya kugira bashobore gushira hamwe bagashikira inyishu irama ku ngorane zibangamiye amahoro mu buseruko bwa Kongo. Ni inkuru ya Majesté Barenga ari mu Bubiligi. Muri yo nama bakuru b'ibihugu babiri bose bari batumiye i Brussels mu Bubiligi, Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Paul Kagame. Umukuru w'igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi mwijwi ri hasi ryasa no kwinginga yasabye mugenzi we President Paul Kagame kurabana mu maso bakibagira ibibatanya kugira batorere umuti ibibazo bihanze ubuseruko bwa Kongo. Tshisekedi yibukije President Kagame ko ari bo bonyene bashobora gutorera inyishu ibibazo bibahanze. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux. Uno munsi turi muri izo ngorane kandi ni twebwe babiri twenyene dushobora gutorera umuti izo ntureka. Nico gituma fasha kakaryo muri no nama kugira ndagusabe President Kagame tubana amahoro nk'intwari, turabane tuvugana ukuri ibitagenda neza kugira tubane neza kuneza y'abanyagihugu bacu. Inaco gituma nane nategekanije gusaba ibihano ariko ndabihevye kuko nizeye inyishu ya President Kagame. La réponse du président Kagame. President Kagame wewe yari yatangiye kuvuga ijambo imbere ya President Tshisekedi, nta byinshi yavuze kubijanye n'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho we mu ijambo ryiwe ashimikiye kwishura mari yamara umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu Olivier Nduhungirehe ku rubuga rwa X asa n'ubutemeranya n'amajambo ya Tshisekedi yisi nkinamico ya politike, aho yavuze ko President Tshisekedi yishira mu kibanza c'umukeba kandi ari wenyene yatumye intambara ivuka kandi ikomera. Tujye mu burasirazuba bwa hagati aho abanya-Israel n'abanya-Palestine bari mu kwishimira amasezerano agamije guhagarika imirwano no kurekura ingwate afatwa nk'intambwe ya mbere y'umugambi wa Perezida Trump yo kurangiza intambara yo muri Gaza. Aya masezerano biravuga ko Israel na Hamas yashyizeho umukono mu mujyi wa Misiri ukundwa gusurwa na ba mucyarugendo wa Sharm el-Sheikh. Ni inkuru ya Yolande Ner mugezweho na Benjamin niyo kwizerwa. Umwotsi w'ibyaturikiye ku mupaka wa Israel na Gaza uracyagaragara nk'ikimenyetso cy'uko iri hagarikwa ry'intambara ritarajya mu bikorwa. Biteganijwe ko rishyirwa mu bikorwa nyuma y'uko guverinoma ya Israel izaba imaze gushyira umukono ku masezerano yaryo. Umwe mu baministiri batsimbaraye ku matwara ya kera Bezalel Smotrich yamaze kuvuga ko atazatora yemeza ayo masezerano, ariko yanavuze ko atazabangamira ihuriro ry'amashyaka ari ku butegetsi. Ibi byerekana ko hari icyizere kinini ko aya masezerano azemezwa. Ingabo za Israel zifite amasaha 24 yo kuba zavuye mu birindiro byumvikanyweho muri Gaza. Nyuma yaho hazabaho igihe cy'amasaha 72 kugira ngo abantu 20 bafashwe bwate na Hamas barekurwe bose icyarimwe nta muhango ubaye. Imirambo y'abapfuye barafashwe bugwate nayo izasubizwa iguranywe amagana n'amagana y'imfungwa za Palestine.
kugeza ubu urutonde rwa nyuma rw'amazina y'abari bafunzwe ntiruratangazwa. Aya masezerano ni intambwe ikomeye mu rwego rwo kurangiza intambara imaze imyaka 2 kandi ni intambwe ikomeye ya diplomasi kuri Perezida Trump unateganya gusura Israel. Gusa haracyari ibibazo byinshi bitarakemuka bijyanye n'uzategeka Gaza nyuma y'intambara n'ahazaza ha Hamas. Hagati aho abategetsi bakomeye hirya no hino ku isi bari mu gutanga ubutumwa bwo kuyishyikira ayo masezerano kandi baragaragaza ko bizeye ko ashobora kuganisha ku mahoro arambye mu karere. Perezida wa Turkiya wagize uruhare runini mu biganiro yatangaje ko yifuza kubaho umwe mu bagize itsinda rizashingwa gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko ayo masezerano yerekanye imbaraga za diplomasi. Yibukije kandi ko amakimbirane atakemurirwa ku rugamba. Donald Trump yatangiye umunsi we atanga ubutumwa bwo gushimira ku mbuga nkoranyambaga ashima icyo yise umunsi ukomeye mu burasirazuba bwo hagati. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha ya 12:36 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Tujye muri Madagascar aho imbaga nyinshi y'abantu yakozanyijeho n'igipolisi mu murwa mukuru w'icyo gihugu Antananarive. Ni mu gihe imyigaragambyo yamagana Perezida Andry Rajoelina ikomeje gukaza umurego. Abari muri iyo myigaragambyo bafunze imihanda bakoresheje amabuye nyuma yaho bahamagaje imyigaragambyo rusange gusaba ko yegura ku mirimo ye. Igipolisi cyafunze imihanda ikomeye yerekeza mu murwa mukuru kandi gita muri yombi benshi mu bigaragambyaga. Abo bigaragambya biganjemo urubyiruko bakarero bimye amatwi Perezida Rajoelina usaba ibiganiro nyuma yaho asheshe guverinoma ye agashyiraho umusirikare w'umujenerali ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Mu Rwanda Ingabire Marie Immaculée umwe mu bantu bari bazwi cyane mu kurwanya ruswa n'akarengane yitabye Imana. Yari umuyobozi w'ikigo kirwanya ruswa ku isi Transparency International ishami ry'u Rwanda. Biravuga ko yari amaze igihe kinini arwaye. Bimwe ku buzima bwe tubibaze Anne Marie niwe mwiza i Nairobi. Urupfu rwa mama Immaculée nk'uko abenshi bakundaga kumwita rwabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nyuma y'igihe kirekire yari amaze arwaye nk'uko byatangajwe na Transparency International Rwanda. Yarabereye umuyobozi kuva mu mwaka wa 2021. Ni inkuru yabaye inshamugongo kuri benshi nk'uko byakomeje kugaragara mu butumwa bwanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga zinyuranye mu Rwanda. Ingabire Marie Immaculée yamenyekanye cyane mu ijwi riranguruye yakoreshaga mu kurwanya ruswa n'akarengane. Yakundaga kandi kugaragaza ashize amanga ibitagenda cyangwa se ibidakorwa neza n'ababishinzwe kabone nubwo baba ari abakomeye. Ingabire yari mu bantu batatinyaga kuvuga mu buryo bweruye ku bibazo by'ihotera rishingiye ku gitsina mu binyamakuru cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byatinyuye bamwe mu bakorerwaga iri hohoterwa hanyuma nabo batangira kubivuga. Marie Immaculée utabarutse afite imyaka 63 yari yaravukiye mu gihugu cy'u Burundi aho umuryango we wari warahungiye atahuka mu Rwanda mu mwaka 1994. Ageze mu Rwanda yahise yinjira mu itangazamakuru dore ko yari abifitemo impamyabushobozi yakuye muri kaminuza ya Lille mu gihugu cy'Ubufaransa. Yabaye umunyamakuru mu kigo cya leta cyahoze cyitwa Orenforo ariyo RBA y'ubu ndetse akora mu kinyamakuru Imvaho Nshya. Ingabire yavuye mu itangazamakuru yinjira mu miryango itegamiye kuri leta na societe civile. Transparency International Rwanda ivuga ko ari mu bantu 20 ba mbere bayitangije icyo gihe hari mu mwaka w'2004. Tukiri ku nkuru yerekeranye n'u Rwanda ubushinjacyaha bwasabiye Germain Musonera igifungo cya burundu ndetse anategekwa kwishyura miliyoni 500 z'indishyi. N'urubanza rwaburanishijwe ingunga imwe mu gihe cy'amasaha agera ku 8 nta kuruhuka. Ubushinjacyaha burega Musonera kugira uruhare muri jenoside yabereye muri karere ka Nyabikenke akomokamo. Musonera wafashwe hamaze gusohoka ku rutonde rw'abadepite bari bamaze gutorwa ariko abatarari barahira ahakana ibyaha byose ashinjwa. Akavuga ko ibyaregwa ari ibihimbano by'abantu batifuzaga ko yaba umudepite. N'inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Mu cyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye ubushinjacyaha bwareze Musonera icyaha cya jenoside buvuga ko yakoreye mu cyari komine Nyabikenke akomokamo.
Musonera ngo yifashishije igitinyiro yari afite muri komine, imbunda yari atunze ndetse no kuba yari umuhungu wa konseye wa segiteri, ashishikariza abaturage kwica abatutsi. Nta muntu Musonera ubwe aregwa kuba yarishe, ariko ngo yari mu bafataga icyemezo ku bantu bagomba kwicwa. Havuzwe urupfu rw'uwitwa Kayihura wageze Nyabikenke aturutse mu mujyi wa Kigali aho yakoreraga. Abari kuri bariyeri y'iwabo ngo bamugizeho ugushidikanya, niko gufata umwanzuro wo kumushyira Musonera mu kabari ke ngo afate icyemezo. Musonera ngo yategetse abari bamushoreye kujya kumwicira aho bicira abandi batutsi. Ubushinjacyaha buvuga ko iryo tegeko ryo kutamwicira aho yashoboraga no kuritanga Kayihura ntiyicwe. Yiregura, Musonera yahakanye kugira uruhare mu kwica abatutsi, ndetse avuga ko ari naho yagerageje gutakambira abicanyi ariko ntibamwumve. Yavuze ko nta jambo rikomeye yari afite nk'uko byemezwa n'ubushinjacyaha. Avuga ko umwanya w'ushinzwe urubyiruko yawuvuyemo mu mpera z'umwaka w'1993 mu gihe ubushinjacyaha bwemeza ko yari akiri kuri uyu mwanya ubwo jenoside yakorwaga. Avuga ku kibazo cy'imbunda, Musonera avuga ko atigeze atunga imbunda. Musonera avuga ko ibyo ashinjwa byose ari ibihimbano byaremwe n'abatifuzaga ko yakwinjira mu nteko ishinga amategeko. Uretse ubushinjacyaha, umuryango Ibuka nawo wari uhagarariwe muri uru rubanza uregera indishyi. Umunyamategeko Janvier Bayingana wari uhagarariye yasabye urukiko gutegeka Musonera kwishyura miliyoni 500 z'amanyarwanda, ariko nabyo bikaba ari nk'ikimenyetso kuko nta ndishyi ibarika yakwishyura ubuzima bw'umuntu. Germain Musonera yatawe muri yombi umwaka ushize ubwo yari amaze gusohoka ku rutonde rw'abadepite b'ishyaka FPR, cyakora afatwa hatarabaho umuhango wo kurahira. Byatangajwe ko icyemezo cy'urukiko kizashyirwa ahagaragara ku itariki ya 5 z'ukwezi gutaha. Inteko nshingamategeko y'Ubutaliyani yahagaritse gushaka gukurikirana abaminisitiri babiri kubera irekurwa ry'umutegetsi wo muri Libya ukekwaho ibyaha by'intambara. Mu kwezi kwa mbere, Usama al-Masri Najim ukuriye igipolisi kigenzurwa n'ubucamanza cya Libya yari yafungiye mu mujyi wa Turin hagendewe ku mpapuro zo kumufata yasohorewe n'urukiko rwa ICC. Nyuma yaje kurekurwa asubirizwa muri Tripoli mu ndege y'ingabo zirwanira mu kirere z'Ubutaliyani, mu gihe minisitiri w'ubutabera Carlo Nordio yavuze ko byatewe n'amakosa n'ibindi bitumvikanaga muri izo mpapuro. Inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite yarangije gutora yanga icyifuzo cyo gukurikirana bwana Nordio na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Matteo Piantedosi. Umukuru wa leta y'Ubudage Friedrich Merz yahamagaje ibiganiro bikomeye n'abayobozi b'ibigo bikomeye bikora imodoka muri icyo gihugu kugira ngo babonere hamwe umuti ibibazo binyuranye birimo icyemezo cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi cyo guhagarika gukora imodoka zisohora ibyuka byangiza ikirere bitarenze umwaka wa 2035. Ibigo bikora imodoka byo mu Budage birimo Volkswagen, BMW na Mercedes-Benz bimaze igihe bihanganye n'ikibazo cy'igabanuka ry'imodoka bigurisha ndetse no kugabanya abakozi, ukongeraho n'ipiganwa rikomeye n'ibigo byo mu Bushinwa bikora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Mbere y'iyo nama, bwana Merz yatangaje indi nkunga ingana na miliyari 3.5 z'amadolari yo gufasha imiryango iciriritse kubasha kugura imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières risanzwe ririko rirafasha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi mu guhangana n'ikiza cya korera. Rifise icizere ko ikiza cya korera muri ico gihugu cy'u Burundi gishobora kuneshwa. Umuhuzabikorwa w'iryo shyirahamwe mu Burundi Adelaide Uwabo yemeza ko ibikorwa bitandukanye bariko bakorana n'abandi biriko biratuma umurindi w'iki kiza ugabanuka, cyane cyane muri komine Cibitoke cibonekejemo cyane, hamwe kandi no mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzi wacu Bernard Bankukira wo mu biro bya BBC Nairobi yavuganye nawe amubaza uko ibintu byifashe mu karere ishyirahamwe arongoye rikoreramo n'inzitizi bahura nazo muri ico gikorwa. Dans les localités où on opère, dans la commune de Cibitoke, mu turere dukoreramo kugeza ubu umurindi w'iki cyorezo usa n'uwagabanutse. Waragabanutse kuko ubu turimo kubona ko imibare y'abandura nayo irimo kugabanuka. Uno munsi nk'ubu turi mu cyumweru cya 5 kandi tumaze kubona ko kuva mu cyumweru gishize imibare y'abandura irimo kugabanuka. Rero
umurindi urimo uragabanuka kuko harimo ibirimo gukorwa. Aha twavuga nko kuvura abarwayi ndetse no gushishikariza abaturage cyane cyane, ariko kandi hariho n'ubundi buryo burimo burategurwa kugira ngo hatazongera kubaho kugaragara kw'iki cyorezo cyangwa se ngo gikomeze kwiyongera hirya no hino mu gihugu. None hari ingorane muhura nazo muri urwo rugamba rwo kurwanya ico kiza ca kolera? Ibyerekeye inzitizi ni ibyo byose bituma habamo kwiyongera kw'abandura kolera, ni ibyo byose bijyanye no kutagira amazi meza, kutagira ubwiherero, ariko kandi n'ibindi bijyanye n'isuku. Ubu rero turimo kuzishakira ibisubizo ku ruhande rumwe mu gukorana n'abandi. Aha twavuga nka Croix Rouge Burundi, ariko kandi hari na Regideso aho muri iki cyumweru gishize yakoze uko ishoboye kose igatanga amazi mu midugudu itari yafite. Dukomereze muri Tanzania aho impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Nyarugusu mu ntara ya Kigoma zivuga ko zifite ubwoba ko leta ya Tanzania ishaka kuzisubiza mu gihugu cyazo ku ngufu. Aho ngo ni nyuma yaho hafatiwe ibyemezo birimo gufata amapikipiki, muri izo ngingo kandi harimo no gufata amapikipiki narimvuze muri iyo nkambi, kugara amasoko hamwe n'amashuri amwe namwe. Impunzi zikavuga ko ibyo bisa nuko ari amayeri ya leta ya Tanzania yo kuzirukana. Iyo nkambi ya Nyarugusu irimo impunzi z'Abarundi zirenga 140. BBC gahuza miryango yashatse kumenya uko ibintu byifashe maze ivugana n'umwe muri izo mpunzi uri mu nkambi ya Nyarugusu uvuga ko yitwa Frank. Ego ivyo bintu birahari, turi muri situation itameze neza, ubwoba ni bwinshi, hari ibibazo bikomeye cyane aho bitahura. Hari umukoloneli watubwiye ko ujeje operation muri iki gihugu, atubwira ko hafashwe ingingo ko dutegerezwa gutaha mujejwe kandi ko birimwo, avuga ati muri iyi minsi mugiye kubona ibintu bikomeye cyane kuri mwebwe, iciza nuko mwafata ingingo mugataha mukiri beza, mutarabona amahano nk'ayabaye ku Banyarwanda canke ku Barundi ba 2012 mu kambi ya Mutabira. Ubwo uwo mukoloneli uvuze wabwiye ko hafashwe ingingo yo kwirukana impunzi z'Abarundi, ni ibanga bibiye cyangwa ni icyemezo leta yafashe kirahagaragara? Ntabwo twamenye ko atari ibyo akuye muri leta, kuko ni umutegetsi ukomeye cyane kandi yatubwiye ko mu byo ajejwe operation mu gihugu. Aratubwira ati nimutafata ingingo kugira ngo mutahe mugiye kubona ubunyene bwa vuba ibiba hano muri izi kambi, kuko mu byo njejwe ni operation kandi mutagiye murabona ibyabaye ku Banyarwanda, murabona n'ibyabaye Mutabira muri 2012. Ubwo kandi avuye hano hari ibyaciye bitangura kuboneka hadaciye n'iminsi 2. Ariko nta cyemezo kirahagaragara kiri hanze cya leta ya Tanzania kibasaba gutaha. Icyemezo barabitubwiye akatari gake, amanama yose yagiye kugwa hano. Hariho nk'uyu ujijwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu Sudi mwa Kibasi, hari ba Joni Wariyoba, ba Muratibu bajejwe ibikorwa nyene by'impunzi hano muri intara ya Kigoma. Hari n'abandi bategetsi batari bake bagiye baza batubwira ati harageze ko mufata ingingo mugataha. Rero ariko ibyo ni ibya kera twagiye tubyumva bakabivuga ariko bigahagarara. Ngenda kubaza nti hari icyemezo gishya kiri hanze cyasohotse? Icyemezo baratubwira ko ari itegeko bahabwa nabo na leta, abo bo muri MK baserukira leta hano mu ikambi. Bavuga bati twebwe duhabwa amategeko kandi tukayashira mu ngiro. Ni leta kuko turi mu maboko ya leta ya Tanzania, kandi ibiriko biratuba ko gushika uyu munsi tuvugana ntabwo turumva ijwi rya leta ribyamagana ngo libyanke kubiriko birakorerwa impunzi. None mwarabajije muri Ministeri y'Ubutetsi bw'igihugu bababwira ngo iki? Twebwe mu bushikiranganji bw'ino hagati mu gihugu ntabwo dufise uburenganzira bwo kubabaza, kuko bafise ababaserukira hano mu ikambi baserukira leta. Abo nabo nibo badutuma ko bakadukoresha amanama batubwira ibigezweho kandi bitegereza gushirwa mu ngiro. Nyuma yaho uwo mukoloneli asa nk'ubibiye ibanga akababwira ko hafashe ingingo yo kubirukana,
hakurikiyeho iki? Hari abantu batangiye gufatwa barirukanwa? Ibyakurikiye batanguye bugara amashuri, bugara ekole materinere zose ziri kuri kote y'impunzi z'abarundi. Segonderi zose barazugaye, ubu nta segonderi ihari, nta ekole materinere ihari. Bazugaye mu cyumweru gishize ryari? Muri iyi ndwi nyene turangije. Niba Tanzania ivuga ko mutaha, mwe mufite izihe mpungenge zituma mudataha mu Burundi, ko abategetsi b'u Burundi bavuga ko igihugu ari amahoro, ko kiteguye kubakira? Twebwe turafise impungenge na cyane cyane ku mutekano wacu. Umutekano, umuntu afata ingingo yo guhunga aba afise ikibazo gitumye ahaguruka agati igihugu agahunga. Nta muntu ashobora guhatira umuntu gutaha ku nguvu cyangwa ngo umutorukire ahitemwo gufata ingingo yo gutaha atarabyipfuza. Imwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania. Ukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Dukomereze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu cyegeranyo gishya cyerekana uko ibintu byifashe mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare ku isi CICR mu kwezi kwa 9 yasanze 85% by'ibigo by'ubuvuzi bifite ikibazo kibura ry'imiti yibanze ikenerwa cyane, aho ni mu gihe hafi 40% by'ibyo bigo byaratakaje abakozi bo mu buvuzi. Izi akaba ari ingaruka zatewe n'umutekano muke nawo watewe n'intambara ivugwa muri ako karere. Mu kanya kashize navuganye na François Moreyon ayoboye CICR muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatangiye hambwira uko ibintu byifashe. Alors écoutez, le CICR herutse gukora kuva itariki 2 gushika itariki 10 ukwezi kw'icenda icigwa co kuraba uko kuronka ubuvuzi bw'ibanze kwifashe ishingiye ku mavuriro 240 mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo. Ico cigwa cakurikiye ikindi twari twakoze mu kwezi kwa 4 no mu kwezi kw'indwi ku mavuriro 109, kikaba cerekana ko ibintu bimeze nabi cyane, haba ahagenzurwa na FC M23, haba ahagenzurwa na leta. Uko ibintu byifashe byari bikwiye kwitabwaho cyane uko bishoboka, kandi abantu bakumva yuko bimeze nabi cyane, kuko ngaha tuvuga amavuriro ashika ku 80% twasuzumye ugasanga aheranwa n'imiti. 40% y'ayo mavuriro nayo abakozi bakaba barayahunze. Tugeranije no mu kwezi kwa 4, 71% y'ayo mavuriro niyo yaheranwa n'imiti. Urumva ko hiyongeye ko 18% muri ayo mezi aheze. Ikindi giharuro gitegerezwa kudutera umutima uhagaze nuko mu kwezi kwa 4 37% y'amavuriro yaragifise abagira neza bayashigikira. Ubu hakaba hasigaye 20% gusa y'abagifise abagira neza bayashigikira kubera ikibazo c'uburyo bwo guhangana n'ivyo bibazo. Ni izihe mpamvu z'ingenzi zituma inzego z'ubuvuzi zarazahaye cyane muri kariya karere? Alors les facteurs sont multiples. Imvo ni nyinshi. Ubumbere hari kuba uburyo abatanga imfashanyo baronka bwaragabanutse. Bamwe baragabanuye ibyo bahora bakora, ibindi barabihagarika. Hari n'ikibazo cyo gushikana ibintu aho ushaka mu gihe hari ibibuga by'indege byugawe kandi byahora bikoreshwa mu kuzana iyo miti. Hari rero n'imirongo y'urwasiro rw'abagwana iba inzitizi hirya no hino mu gushikanayo iyo miti. Uko mubibona rero imvo ni nyinshi. Comme vous pouvez le constater, les causes en sont multiples. Watubwira muri make imwe muri iyo miti yibanze ikomeje kubura? La situation est assez disparate. Ibintu ntibyifashe kumwe hose. Ku ndwara zimwe zimwe ibintu byifashe cyo kimwe hose, aho tuvuga imiti ya malaria, imiti y'igituntu, yo gufufaza sida, inshanco, imiti ihabwa abasamanijwe ku nguvu. Iyo muri rusange usanga yaraheze. Hari n'ingaburo kubarya nabi. Uretse ivyo bivanye n'ivuriro, haraho usanga baraheranywe na za antibiotike n'indi miti nkenerwa cyane
ariko aho rero ibintu bivana n'ivuriro iryo ari ryo turacariko turagira urutonde rw'ibyo twasanze bibura. Nous sommes encore en train d'établir la liste des carences constatées. none CICR rishaka ko hakorwa iki kugira ngo iki kibazo kibonerwe umuti? Alors d'abord il faut ubwa mbere ho ni ukubanza gutora inyishu y'ingene imiti ishika yije, hanyuma ni ukuraba ibintu abanyagihugu bakeneye cyane kurusha ibindi, kuko ku mafaranga abafasha bafise ntibagishoboye gufasha icyarimwe ibibazo byo gukingira hamwe n'ikibazo cy'ingene ubuseruko bwa Kongo busanzwe butunganijwe. Birakenewe rero yuko abandi nk'abo mu iterambere bazana inyishu z'ingene ako karere gateye zofasha kugarukira inzego z'amagara y'abantu ubu zigeze aho zananiwe. Auquel fait face un système de la santé qui est à bout de souffle actuellement. François Moreyon yoboye CICR muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'intebe w'Ubufaransa Sébastien Lecornu yeguye ku mwanya we, abaye umuyobozi wa guverinoma wa gatatu weguye mu gihe kitageze ku mwaka. Bwana Lecornu uri hafi cyane ya Perezida Macron yagenwe mu byumweru bitatu n'igice gusa, kandi ejo hashize nibwo yari yatangaje abagize guverinoma. Inkuru ya Hugh Schofield muragizwaho na Prime Ndekumagenge. Vy'ukuri politike y'Ubufaransa yongeye kuzama mu kubura amaragamo n'akajagari. Sébastien Lecornu nta n'ukwezi kwari bwahere agenywe ngo asubirire François Bayrou. Kuva ico gihe ico yashoboye gukora cyonyene kwabaye ukuvugana n'impande zitandukanye kugira ashireho abagize leta yiwe. None haheze amasaha make asohoye amazina y'abagize iyo leta harejo ku mugoroba. Lecornu muri iki gitondo yaciye avuga yuko iyo leta yiwe idashobora gukora, aca atanga imihoho. Uko bishobora kuba vyagenze nuko umukuru wa Centre Droite Bruno Retailleau yahora n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati ubwa mbere yari yemeye kuja muri iyo leta, mu nyuma arisubirako byose bica bigwa hasi. Igikurikira niki nta numwe abizi. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwahamije uwahoze ari umuyobozi w'inyeshyamba waregwaga ubwicanyi ndengakamere muri karere ka Darfur muri Sudan, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Icyemezo cyafatiwe Ali Mohammed Al Abdi Al Rahman ni icyambere gifitanye isano n'ubwicanyi bwakozwe mu ntangiriro z'umwaka w'2000. Yahamijwe ibyaha 31 birimo no gutegura ubwicanyi, gufata ku ngufu, yica rubozo no gushyira abantu mu bucaka. Uyu mugabo uzwi kuri himbano rya Ali Kushayib yari umuyoboke wo hejuru w'umutwe w'abarwanyi b'abajanjawide wagize uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi bushingiye ku bwoko byakozwe na guverinoma ya Sudani, bikica abantu babarirwa muri magana, mu bihumbi magana, abandi muri za miliyoni bagahunga. Itangazamakuru rya leta mu Misiri riri kuvuga ko ibiganiro biziguye hagati ya Israel na Hamas byatangiye mu mujyi wa Sharm el-Sheikh. Ibiganiro by'ubuhuza bigamije kugera ku masezerano ya nyuma y'umugambi w'amahoro i Gaza wateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump yasabye buri wese uri muri ibi biganiro kwihuta. Mbere uhagarariye ibiganiro muri Hamas yari yahuye n'abahuza bo mu Misiri no muri Qatar, Cairo. Biravugwa ko baganiriye ku buryo bwo gushyira mu bikorwa icyiciro cya mbere cy'umugambi w'amahoro. Ni icyiciro kivuga ko abafashwe bugwate bose barekurwa bakaguranwa abanyapalestine magana bafunzwe na Isiraheli. Aya ni amakuru ya BBC. Polisi muri Tanzania yashinjwe gukomeretsa abarwanashyaka 16 b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema. Byabereye hanze y'urukiko i Dar es Salaam. Bari bahuriye hamwe kugira ngo bakurikirane iburanisha ry'urubanza rw'ubugambanyi buregwa umuyobozi wa Chadema Tundu Lissu. Chadema yamaganye ibyo bintu, isobanura ko kwibasira abashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari byo byabiteye. Inkuru ya Alfred Lastek murayumva mu ijwi rya Nini Iradukunda. Umugambwe mukuru watavuga rumwe n'ubutegetsi wa Chadema muri Tanzania uvuga ko benshi mu bayoboke bawo bakomeretse mu gihe igipolisi cabasohora muri sentare ku nguvu. Uwo mugambwe uvuga ko abo bakomeretse bariko baravurirwa mu bitaro. Igipolisi nikiragira ico kivuga kuri ivyo. Urubanza ruzobandanya ejo aho sentare izokwishura ku bibazo byashikirijwe mu mburano z'uno munsi. Mu mburano z'uno munsi umukuru wa Chadema Tundu Lissu yabajije igituma hashizweho itariki yo guca urubanza imbere y'uko imburano nyezina zitangura. Bwana Lissu aregwa ivyaha vy'ubuhemu. Niye hamwe n'icaha arashobora kuzohabwa igihano c'urupfu. Igisirikare cya Ukraine kiravuga ko cyarashe rumwe mu nganda zikomeye zicura ibikoresho biturika bijyanwa mu ntwaro zitandukanye mu Burusiya.
cyatangaje ibitero byagabwe ahitwa Svedrov imbere mu butaka bw'Uburusiya mu karere ka Volga. Mu ijoro ryakeye kandi Ukraine yari yanibasiye ikigega cy'ingenzi cya peteroli kiri mu ntara y'umwimyimbakirwa wa Crimea yigaruriwe n'Uburusiya. Ingabo za Ukraine zakajije umurego w'ibitero bigabwa mu ntera ndende ku birindiro by'ingenzi by'Uburusiya, by'umwihariko inganda zitunganya lisansi, mu gihe icyizere cyo kugera ku masezerano y'agahenge cyayoyotse. Perezida wa Brezil Luiz Inácio Lula da Silva yagiranye ibiganiro ku buryo bwa video na Donald Trump, ibiganiro bya mbere kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyira amahoro ya 50% ku bicuruzwa bya Brezil mu nyihanganire. Mu kiganiro cyasobanuwe nk'ikirimo ubucuti kandi cyagenze neza, biravugwa ko Perezida Lula yasabye Trump gukuraho menshi muri ayo mahoro. Trump yagennye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio gukomeza ibi biganiro, ariko yanahanye nimero ye ya telefone na Lula kugira ngo bakomeze kugirana ibiganiro mu buryo butaziguye. Umubano wajemo igitotsi gikomeye nyuma y'uko inshuti ya Trump yahoze ari perezida w'umuhezanguni wa Brezil Jair Bolsonaro ashinjwe gushaka guhirika ubutegetsi. Jacques. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwahamije wahoze hari umukuru w'umutwe witwaje intwaro muri Sudani ibyaha 31 by'intambara n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Hari Mohamed Al Abdu Al Rahman uzwi cyane ku mazina ye y'amahimbano Al Kushayib, yari mu bantu bazwi cyane mu bugizi bwa nabi bufitanye isano n'amarorerwa yakorewe mu karere ka Darfur muri Sudani hagati ya 2003 na 2004. Ni inkuru ya Anna Holigan mugezweho na Fenega Kwaya. Ali Kushayib yari umuyobozi uvuga rikijyana umutwe w'abajanjawide wafashwaga na leta ya Sudani. Yayoboye ubwicanyi, ifatwa ry'abagore ndetse n'abakobwa ku ngufu, hamwe rero no kuba mu bikorwa byo gushyira abantu ku ngoyi no kubahohotera. Abacamanza b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha basanze amayeri y'ubugome yakoreshejwe n'abajanjawide yari arimo kwica abantu mu kivunga, gufata abantu ku ngufu mu buryo buteguwe neza, gushyira abantu ku ngoyi, gusahura hakoreshejwe ingufu. Ibyo byose byarakunze gutegurwa no gushyirwa mu ngiro na Ali Kushayib. Mu kuburanisha bwa mbere urubanza rw'amahano yakorewe muri Darfur, uru rukiko rwa ICC rwumvishe abacitse ku icumu bavuga ukuntu imidugudu yatwitswe igashiraho, abagabo n'abasore bicwa urw'agashinyaguro, naho abagore babahindura abacakara bo gukoreshwa imibonano mpuzabitsina. Azakatirwa mu gihe kiri imbere. Ni inkuru ya Anna Hooligan. Tujye ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda ikirombe cy'amabuye cyabereyemo impanuka yahitanye abantu 3 mu karere ka Karongi cyafunzwe by'agateganyo mu gihe hakorwa iperereza ku mpamvu zayiteye. Iyi mpanuka yabaye ku wa gatanu ku mugoroba ubwo ikibuye kinini cyahanukiraga abacukuzi kigahitana 3, naho undi akaba arembeye mu bitaro bya Butare. Inzego zibanze mu karere ka Karongi ndetse n'abacukuzi bavuga ko ari ubwa mbere babona impanuka ifite ubukana nk'ubwiye. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Amakuru ava mu masoko atandukanye yemeza ko abantu 4 aribo bagwiriwe n'iki kibuye kinini cyaje kibatunguye kimanutse hejuru ku musozi. Impanuka yabereye mu kirombe kiri mu murenge wa Murundi w'akarere ka Karongi. Cyakora abo yahitanye bose bakomoka mu karere ka Ngororero byegeranye, ngo bari baje muri iki kirombe byo gushakisha amafaranga. Abapfuye bose bari bakiri bato, kuko umukuru yari afite imyaka 26 naho muto yafite 22, mu gihe Samuel Hishamunda uburwariye mu bitaro bya Butare we afite imyaka 22. Umuyobozi w'urwego rw'ibanze rwahabereye impanuka Madame Nzasanga Maria Bertilde yambwiye ko impanuka yari iteye ubwoba. Yewe yarangiritse rwose, mbere hayo harangiritse bikabishe. Bari barimo bapakira nyine imodoka iri hepfo, imodoka imaze kuzura, mbese hari ngo na shoferi asubiremo n'ubundi ahita agenda n'abandi bagende. Nibwo byahise bibukaho bibuye binini cyane. Umwe muri bo yari yanatabamye cyane kugira ngo bamubone bahatinze. Umwe mu bacukuzi bari bahari ubwo impanuka yabaga ntiyifuje ko mvuga mwirondoro we, ariko yambwiye ko bwari ubwa mbere abona impanuka y'ubukana nk'ubu. Kuri we ngo byabaye amahirwe kuko byashobokaga ko umubare w'abahitanywe n'iyi mpanuka washoboraga kuba munini kurutaho, urebye umubare munini w'abakozi baba banyuranamo kuri iki kirombe.
mu gihe hategerejwe iperereza rigomba gukorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubucukuzi. Iki kirombe cyabereyemo impanuka cyabaye gifunzwe by'agateganyo. Gusa hari umutegetsi wo mu karere ka Karongi wasubirwagamo na kimwe mu binyamakuru wavuze ko amakuru y'ibanze agaragaza ko icyabaye ari impanuka isanzwe, ko bishoboka ko impanuka itaturutse ku burangare bw'uwo ari we wese. Impanuka nk'izi zikunze kuvugwa mu birombe by'amabuye y'agaciro, aho hari ubwo imisozi irindimuka igahitana abacukuzi bari mu nda yayo. Benshi mu bahitanwa n'izi mpanuka bivugwa ko ari abajya gucukura guhishwa badafite uburyo bwo kwirinda. Gusa hari amakuru avuga ko ikirombe cyabereyemo iyi mpanuka iheruka cyari gifite ubwishingizi, bityo ko imiryango y'abahitanywe nacyo ishobora kuzahabwa impozamarira. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Itorwa ku munsi wa gatanu ushize ku nshuro ya mbere mu mateka ry'umugore nk'umukuru w'itorero ry'abangirikani mu Bwongereza rizwi nka Church of England, n'umuryango mugari w'abangirikani ku isi, risa nirishobora gutuma ubwumvikane buke busanzwe buvugwa muri uwo muryango bwiyongera. Itorero ry'abangirikani ryo muri Afrika y'Amajyepfo ryakiriye neza itorwa rya Musenyeri mukuru wa Canterbury Sarah Malali, rivuga ko ryanditse amateka. Aho ni mu gihe ariko ishyirahamwe ry'amasengero y'abangirikani y'abakonservateur batsimbaraye ku mahame ya kera y'idini rizwi mu mpine nka GAFCON rivuga ko ryakiranye agahinda itorwa ry'uyu mugore nk'umuyobozi mukuru w'abangirikani ku isi. Navuganye na Musenyeri mukuru w'itorero Angirikani ry'u Rwanda Laurent Mbanda, akaba n'umukuru w'ishyirahamwe GAFCON. Ntangira mubaza uko bakiriye itorwa rya Musenyeri mukuru mushya wa Canterbury. Icyambere cyo shaka gusobanura, ntabwo ari umuyobozi mukuru w'itorero Angirikani ku isi yose, kuko hari igice kitemera gufatanya na Archevêque wa Canterbury. Iragora bizi yuko hari abayikubiye muri GAFCON ndetse no muri Global South, ndetse n'itorero ry'u Rwanda, Angirikani ry'u Rwanda. Ntabwo ari Angirikani mu Rwanda, ni Angirikani ry'u Rwanda. Twamaze kwitaka tutajya mu manama yabo, tudafatanya nabo, kugeza bamaze guhindura umwifato, imyemerere, inyigisho zitajyanye n'ijambo ry'Imana. None se itorwa ry'uyu musenyeri w'umugore hari icyo rigiye guhindura kuri ibibazo musanzwe mufitanye n'abayobozi ba Angirikani bava mu kiliziya ya Church of England hano? Ntacyo tubona bizahindura, kuko nabo bamubanjirije ntacyo bahinduye. Nawe rero imyemerere yo n'uburyo yagiye atora mu nama z'abasenyeri no gushyigikira aba bana bahuje ibitsina ndetse no kubaha umugisha, ibyo byose biratwereka yuko ntacyo azahindura. Niba rero ntacyo azahindura, nta n'ikizahinduka, nta bufatanye buriho. Nk'abantu batabikurikiranira hafi, ingingo z'ingenzi mutumvikanaho ni zihe? Ni nyinshi. Icyambere ni ijambo ry'Imana, kwigisha ijambo ry'Imana uko riri. Icya kabiri ni inyigisho zitajyanye n'imyigishirize y'ijambo ry'Imana, gushyingira abahuje ibitsina, kandi tuzi ko ijambo ry'Imana twigisha ko aba bana ari umugabo n'umugore bashyingiwe mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ikindi ni uko instrument za kominote Angirikane zaduhuzaga zose nta na zimwe bubahiriza. Ibyo ngibyo byavuzwe kenshi. Twagiye duhamagarira Archevêque b'i Canterbury kugira icyo bahindura mu mikorere yabo, mu myumvire yabo, mu myitwarire yabo, mu nyigisho zabo, mu kwimakaza ijambo ry'Imana. Ntibyakozwe. N'uyu rero hari byinshi yagiye ashyigikira bihuye n'ibyo ngibyo twarwanyaga. Ntabwo rero n'ubu ngubu tumwishimiye na gatoya. Cyakoze ni byiza ko yatowe, nagira icyo ahindura mu nyigisho, akagira icyo ahindura mu myemerere, akagira icyo ahindura mu byo twumva tudashobora kwemera no kwimika, ubwo azadushaka tuvugane. Ariko ubundi ubu ngubu nta bufatanye buriho, nta no kumushyigikira kuriho, nta n'inama ze GAFCON cyangwa bikubiye muri GAFCON bazitabira nk'uko byamaze kwemezwa kandi byavuzwe kuva kenshi. Turi muri kominote Angirikani, ntabwo turiho tuyivamwo, ariko ibyo kuyoborwa
n'abatemera ijambo ry'Imana, ibyo ubwabyo bibakura muri kominiyo Anglikani. kuba ari umusenyeri w'umugore cyo nabyo ni ikindi kibazo, nabyo ni ikindi kibazo ku Banglikani bamwe ntabwo ari bose, ariko hariho ababifite ikibazo, naho mu Bwongereza ubwaho hari ababifitemo ikibazo, babona yuko umudamu adakwiye kuba umwepiskopi mukuru. Ibyo rero hariho abafite ikibazo, hariho n'abatafite ikibazo, ariko igikuru cyane duhagazeho n'iki ijambo ry'Imana rivuga, kandi ijambo ry'Imana naryo ubwaryo ndibaza yuko ritimakaza icyo kintu. nk'abatemera ko umugore ashobora kuba umushumba mukuru wa kiliziya y'Abanglikani ku isi bashingira kuki? Ibyo ngibyo wabibabaza, ariko kandi bashingira ku ijambo ry'Imana niba nabivuga gutyo, ariko ibyo ngibyo wabibabaza. Muri Bibiliya abo bavuga ko batemera umugore nk'umushumba mukuru w'Abanglikani hari ikintu bashingiraho? Bashingira ku ijambo ry'Imana rivuga, washingira no kuri tradition Anglikani. Musenyeri mukuru Laurent Mbanda. Dukomereze mu gihugu cy'u Burundi, aho bivuga ko abaganga 4 gusa aribo banonosoye kuvura indwara zo mu mutwe ku Barundi barenga miliyoni 12. Abahinga mu bijyanye n'amagara y'abantu baratangaza ko iki kibazo gikomeye, kandi basaba ko ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano bwo kwifashishwa mu kuvura no kwitaho abafise izo ndwara, nk'uko byagaragajwe ni mu cigwa giherutse gusorwa na kaminuza yo mu Bubiligi. Dr Frank Nziza, umuhinga mu by'amagara y'abantu, yasohoye ico cigwa. Aravuga ko mu Burundi hakiri ibibazo by'umuvuduko muke wa internet n'ubukene bw'umuyaga nkuba. Ibi rero bikaba bishobora gutuma ubwo buhinga butoroshe gukwirakwizwa mu gihugu cyose. Dr Frank Nziza arasubiza ibibazo by'umunyamakuru wacu uri mu Bubiligi, Ana Majesté Barenga. Ikibazo c'amagara yo mu mutwe musanzwe muzi ko ari ikibazo gisanzwe giteye ikibazo na cane mu Burundi no muri bya bihugu vya kajya karere, dufatiye no ku mizi yuko usanga haba harabaye ibibazo, ugasanga ari byo bibazo vy'amagara yo mu mutwe bisanzwe bihari cane. Mugabo rero tukaca tugira ikibazo c'uko atabaganga babinonosoye bakwiye bahari, mbere ni nabakeye, kuko aho mperuka wasanga ari nka 4 canke 5 mu Burundi bwose, bamwe bita abapsychiatre. Ukaca rero usanga na cane nko hagati mu gihugu abantu bakeneye ubwo buvuzi ntibaburonka. Aba psychiatre uravye bari mu gisagara ca Bujumbura, nshobora kuba hari amakuru mashasha ntafise, mugabo ku makuru nari mfise n'abari bahari bari mu gisagara ca Bujumbura. Murabizi yuko hariho wanagomba ibigo bisanzwe bifasha abafise izo ngorane biri na cane Igitega n'Ingozi. Ni ukuvuga yuko uri kuraraba abantu bavyitura barahari, kandi ni benshi bivuga ngo izo ngwara zirahari, ntawe uvuga ngo ziri mu bisagara canke mu gisagara ca Bujumbura gusa. Iki cigwa mugikoze mwashatse gushika ku kirego? Ico cigwa rero ndakigarutse ko twaba tuvuga tuti none mbega nta kuntu ubwo buhinga bushasha bw'ubukorano cyangwa bw'ubucurano bwofasha kugira ngo abantu batari basanzwe baronka ubwo bufasha bwabo baganga dushobore kwifashisha ubwo buhinga, kugira ngo nk'abantu novuga ngo batari babifitiye novuga ngo 100% ubumenyi, hano novuga nk'abaforoma bashobora kwifashisha ivyo bikoresho, ivyo twita mu gifaransa les outils d'aide à la décision clinique et thérapeutique. Nukuvuga ngo ni ibikoresho dukoresha nk'abaganga batoba barabinonose canke batabifitiye ubumenyi bukwiye, kugira ngo bashobore kuvyifashisha bibafashe gutora izo ngwara no kuzivura. Ari naho rero haca haba kimwe bita delegation de tâche, nukuvuga ngo ivyo bikorwa byari bigenewe abo babinonosoye, ukaca usanga bikozwe n'abantu batari babifitiye ubwo bumenyi, mugabo bibafashije ubwo buhinga. None kugira ubwo buhinga buje mu ngiro utangire gukoreshwa hazokenerwa iki? Ubundi mu Burundi hasanzwe n'ubundi hariho umugambi uri kurakogwa mu gihugu ugushira ubuhinga bwa none mu gisata c'amagara y'abantu, kimwe bita digitalisation, kiba carakozwe mu bitaro vyinshi biri mu Burundi. Novuga ngo nk'ibitaro vya leta n'ivya babihebeye Imana bishika nka 80% ubu bisanzwe bikoresha, usanga hari imashini nyabwonko, no kuvuga ngo usanga n'uvuga ngo bimwe bita amadossier medical ari mu mashini nyabwonko. Eka ndetse n'amavuriro mato matamwe bita ama centre de santé byaratanguye naho nyene. No kuvuga ngo nta sibindi bikoresho bishasha bizana, n'ubuhinga twongeramwo bukaca buja muri za mashini nyabwonko nyene bakoresha, zaba zijya mashini nyabwonko canke bimwe bita ibigura ama tablet canke bimwe ama telefone, bugaca muri ubwo buhinga kugira ngo bashobore kubwifashisha.
ariko intambamyi zozo ntizibunze mwasanze intambamyi zimeze intambamyi nazo nyene zirahari kuko inyubako usanga hari bikigoye urabona yuko hakiri ibibazo vy'umuvuduko wa internet haba hari kiri ibibazo vy'amatara haba hari ibibazo vy'amavuriro ubwo buhinga butarashikako ni ukuvuga ngo tuba tuvuga tuti ni ibintu umuntu ashobora gutangurira buke buke tukabitangura mu ntuze mu mavuriro canka ibitaro bisanzwe bifise ubwo buhinga hanyuma uko ibintu bizoza biratera imbere tukaza turashika mu gihe ubwo buhinga bwa Ruganda bwoja mu mavuriro bebyo byoshika gushika naho n'amavuriro mato canka yegereye abanyagihugu ya Hôpital du District boshobora kwitaho abantu bagendana izo ngwara zo mu mutwe bisuza ubwo buhinga mu gihe abaganga batawarakwira hose cane gose no kuvuga ngo umuntu ari kuri centre de santé canke mbere n'ababaremesha kiyago ntungamagara baronse inyigisho zikwiye n'abantu bashobora gutangura kubona ibimenyetso vy'izo ngwara hanyuma abo bantu bakabafasha kwegera amavuriro. Dr Frank Nziza waganiraga na Alain Majesté Barenga. iravuga ko yirukanye mu gihugu impirimbanyi 171 zirimo na Greta Thunberg bari batawe muri yombi mu cyumweru gishize igihe bajyaga mu bwato bwageragezaga kugeza inkunga i Gaza. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Isiraheli yavuze ko boherejwe mu Bugereki no muri Slovakia. Bamwe muri bo bari bavuze ko bakorewe ibikorwa bitari bya kimuntu igihe aho bari bafungiwe, ariko abategetsi ba Isiraheli babihakanye. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwahamije uwahoze ari umuyobozi w'inyeshyamba waregwaga ibwicanyi ndengakamere mu karere ka Darfur muri Sudani ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Icyemezo cyafatiwe Ali Mohammad Ali Abdi Ali Rahman ni icyambere gifitanye isano n'ubwicanyi bwakozwe mu ntangiriro z'umwaka w'2000. Yahamijwe ibyaha 31 birimo gutegura ubwicanyi, gufata ku ngufu, iyicarubozo no gushyira abantu mu bucakara. Naho polisi muri Tanzania yashinjwe gukomeretsa abarwanashyaka 16 b'ishyaka ritavuga rumwe na leta Chadema. Byabereye hanze y'urukiko i Dar es Salaam igihe bari bahuriye hamwe ngo bakurikire iburanisha ry'urubanza rw'ubugambanyi buregwa umuyobozi wa Chadema Tundu Lissu Jacques. Nyuma y'uko perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi atangarije ko we na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame bafite urufunguzo rw'amahoro mu karere k'uburasirazuba, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda we avuga ko ayo magambo ayo by'uburari. Kubera iki? Nibyo ibyo perezida Tshisekedi yavugiye Buruseli n'ikinamico rya politiki rigayitse, kubera ko twari mu nama y'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, icyo bise Global Gateway Forum. Mu Burundi hasojwe irushanwa ryo gusiganwa ku magare mu cyiciro cy'abagore nyuma y'iminsi 5 rizenguruka intara zose z'igihugu. Yego twarabatumiye, ariko igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cari catubwiye ko kizoza, ariko barashoboye gusiba ku munota wa nyuma ngo kumva zitabavuye ko ariko bari babyiteguriye. U Rwanda ntitwamenye inkuru ingene byagenze. Uno umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amakinga mu Burundi usobanura impamvu ibihugu bimwe mu bituranyi birimo n'u Rwanda bititabiriye iryo rushanwa. Muramwumva mu kanya mu makuru. Hari n'abazamuganga nk'uko bisanzwe buri wa gatanu. Ibi byose n'ibindi bikwiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma y'uko Prime Ndikumagenge atugezaho incamake y'andi makuru ya BBC avugwa ku isi ari muri studio za BBC Nairobi. Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyepalestina bateshejwe izabo batanguye gusubira mu buraruko bwa Gaza inyuma yaho igisirikare ca Israel cemereje ko amasezerano yabe na Hamas yo guhagarika intambara yamaze kuja mu ngiro. Israel ivuga yuko ingabo zayo zasuye inyuma ku mirongo yumvikanywe ko, ariko benshi muri abanyepalestina bashika bumirwa babonye urugero rw'ingene ibintu byasambuwe. N'inkuru ya Hugo Bachega mwumva mwijwi rya Giselle Berwa. Ku muhanda uca ku nkengero za Gaza, umurongo muremure w'abanyapalestine bakuwe mu byabo barimo bagana mu majyaruguru baca mu mukungugu. Abenshi bari mu rugendo n'amaguru bitwaje ibyo bafite mu bikapu. Ku barimo gusubira mu ngo zabo, ibyishimo byatewe n'ihagarikwa ry'intambara byasimbuwe n'akababaro ko gusanga uduce bari batuyemo twarasenyutse. Igisirikare cya Isiraheli cyasubiye inyuma ku mirongo bumvikanyeho mu masezerano, nubwo kikigenzura igice kirenga 1/2 cya Gaza. Igihe cyo gutegereza irekurwa ry'imbohe zisigaye cyatangiye, harimo n'abantu 20 bikekwa ko bakiri bazima bazaguranwa n'abanyapalestina 100 bafungiye muri gereza za Isiraheli.
urongoye abatavuga rumwe na leta muri Venezuela Maria Corina Machado yavuze yuko agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel yaronse ari ikimenyetso gikomeye c'urugamba abanyevenezuela bose bagwanye. Yavuze yuko kabahaye ingoga zo kurangiza igikorwa batanguye co kwigarurira ukwishira no kwizana nk'uko yabivuze. Madame Machado yarashoboye kunga abatavuga rumwe na leta muri Venezuela imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu, ariko amaherezo yankirwa kwitoza. President Nicolas Maduro yaciye atangaza yuko ari we nyene yatsinze amatora. Yavuze yuko ataranzwe n'ubwisanzure no kunganisha abitoza. Ibiro vy'umukuru wa Amerika vyaneguye iyo ngingo, bivuga yuko iyo komite yashinze politike imbere y'amahoro mu kudaha ako gashimwe President Donald Trump. Leta y'abatalibani muri Afghanistan yagirije Pakistan kuvogera ikirere cayo inyuma y'ibintu bibiri biturika vyumvikanye ku murwa mukuru Kabul ku wa kane mw'ijoro. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buvuga yuko hari n'isoko risanzwe ryatewe amabombe hafi y'urubibe na Pakistan. Abategetsi ba Afghanistan ntibemeje canke ngo bahakane kugaba ibitero muri Afghanistan. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, umuvugizi wa gisirikare wa Pakistan yavuze yuko Afghanistan ari cicaro c'iterabwoba kuri Pakistan, ico abatalibani bahakana. Umushikiranganje w'abatalibani ajejwe imigenderanire yavuze yuko Pakistan itosubira ico yise iryo kosa, ahubwo ko yohitamwo ibiganiro aho guhitamwo intambara. Aya makuru mwumva na ya BBC. Eklezia Katolika hano muri Kenya yazanye ubwoko bushasha bw'umuvinyu uzohora ukoreshwa mu gihe cyo gusoma imisa. Inyuma yaho uwahora ukoreshwa warusigaye ugurishwa cyane mu bunywero. Eklezia ivuga yuko yahisemwo umuvinyu wa kera wo muri Afrika y'Epfo ngo ube ari wo mushasha ugiye kuzohora ukoreshwa mu migirwa, ukaba wemejwe kuzokoreshwa mu misa gusa. Amacupa afise ikimenyetso c'umukono kigaragaza ko ari wo muvinyu w'ukuri. Bamwe mu bakatolika bashimye iyo ngingo, bavuga yuko kuba uwo muvinyu wa kera warusigaye ukwiragiye mu mabutike vyogabanya insiguro yo kuba ari ikintu cubashwe cane. Umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga yuko umwana w'umuhungu w'imyaka 7 yaraye yishwe mu bitero vy'Uburusiya kuri Ukraine. Ibitero vyarimwo indege zitajamwe abadereva, drone amajana 450 na misile zirenga 30. Zelensky avuga yuko ibyo bitero vyaguyemwo abantu barenga 20. Uburusiya bwovuga yuko bwarondera kugema ibikorwa remezo. N'inkuru ya Gary O'Donoghue ari Kiev, mumva mwijwi rya Anne-Marie niwe mwisa. Mu masaha y'ijoro ibihumbi magana by'abantu mu gihugu byasigaye bitagira amazi n'umuriro. Kimwe mu bigo binini bitanga umuriro w'amashanyarazi muri Ukraine, Ditka, cyatangaje ko iki ari igitero cya gatatu kigabwe kuri kimwe mu bigo byabo muri iki cyumweru, kandi ngo ni ku nshuro ya 200 barashweho kuva imirwano hagati y'Uburusiya na Ukraine yatangira. Amazi yabuze mu bice bimwe na bimwe by'umurwa mukuru wa Kiev, harimo n'igorofa rikomeye rikoreramo leta n'inteko ishinga amategeko. Mu rwego rwo gufasha abahakorera, hateguwe ubwiherero bugendanwa ndetse banahawe amazi yo mu macupa kugira ngo babe bifashisha. Umushiranganje wa mbere mushasha wa Madagascar mu general wa gisirikare Rufin Fortuna Zafisambo yahumurije abafise amakenga ku bushobozi bwiwe bwo gutorera inyishu imyidogo yashikirijwe mu myerekano y'urwaruka yamaze imisi irenga 7. Yagenywe kuwa mbere inyuma yaho President Andry Rajoelina akuriye leta yose yahora mu kwishura kuri iyo myerekano y'isinzi ry'abantu yaturutse ku bukene bw'umuyagankuba n'amazi. General Zafisambo yanashigikiye ingene ingabo za Madagascar zitwaye muri iyo myerekano. ONU yagereranije yuko abantu barenga 20 biciwe mu mishamirano n'igipolisi. Urakoze Prime, ndi ku magenge muri studio ya BBC Nairobi. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu karere k'ibiyaga bigari. Tugaruke ku nkuru twabagejejeho ejo hashize ireba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
ejo hashize ku wa kane perezida felix Tshisekedi wa kongo yatangaje ko we na perezida paul kagame w'u rwanda bafite urufunguzo rwo kugera ku mahoro mu karere, anamusaba gukorana mu gushaka umuti urambye w'ibibazo byabaye agatarira nzamba mu burasirazuba bw'iki gihugu gikungahaye ku mutungo kamere. Mu ijambo yavugiye i Buruseli mu nama ya kabiri igamije guteza imbere ishoramari yateguwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi, yarimo na perezida paul kagame. Ariko nyuma yo kumva ibyatangajwe na Tshisekedi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda avuga ko ibyavuzwe na bwana Tshisekedi ari ikinamico. Mu magambo ye ko urufunguzo rw'amahoro rufitwe nawe we wenyine. Twashatse kumenya rero birambuye icyo Olivier Nduhungirehe asobanura kuri ayo magambo yavugiye kuri Twitter cyangwa se X. Mvugana nawe natangiye mubaza impamvu avuga ko ibyatangajwe na Tshisekedi ari ikinamico. Nibyo ibyo perezida Tshisekedi yavugiye i Buruseli n'ikinamico rya politiki rigayitse, kubera ko twari mu nama y'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'umuryango w'uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, icyo bise Global Gateway Forum. Perezida Tshisekedi akaba yarazanye iyo mvugo kandi azi neza ko atari igomba kuvugirwa. Icya mbere, intambara iri iburasirazuba bwa Kongo ufite urufunguzo rwo kuyikemura ni perezida Tshisekedi ubwe, kubera ko amasezerano ya Washington twamaze gushyiraho umukono niwe utayubahiriza. Ntabwo rero agomba kugaruka ngo avuge ngo atanze ikiganza cy'amahoro, kandi icyo kiganza cy'amahoro twaragitanze mbere kandi twaragize n'umukoro ku masezerano. Ariko ayo masezerano nyine muvuga yo mwashyiriyeho umukono i Washington mu kwa gatandatu, ngira ngo impande zombi ibihugu by'u Rwanda na Kongo hari ibyo buri gihugu cyasabwaga. Mu Rwanda mwasabaga ko Kongo igomba kurandura umutwe wa FDLR, ariko Kongo igasaba namwe u Rwanda gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, ngo n'ingamba muvuga ko arizo kwirinda mwashyizeho. Ibyo ngibyo impande zombi zarabyubahirije. None se uko bizi umutwe wa FDLR hari aho bigeze? Hari ingamba z'ubwirinzi zashyizweho kugira ngo zirinde nyine uwo mutwe w'abajenosideri wa FDLR. Ayo masezerano yashyizwe umukono, amasezerano ya Washington, hashize amezi arenga 3, kandi ubu ngubu iki gihe tuvugana umutwe wa FDLR wakorana n'ingabo za Kongo, ndetse wahawe ahubwo ngira ngo na assurance yuko nta kizawubaho muri ibi bihe. Rero bigaragaza ko perezida Tshisekedi ari udafite ubushake bwo gushyira mu bikorwa aya masezerano ya Washington, bigaragazwa n'ibitero bya buri munsi akoresha izi ndege ze z'intambara, izi drone, yibasira abanyamurenge, agatera ibirindiro bya AFC 23 binyuranyije n'agahenge kashyizweho umukono i Washington ndetse ni Doha. Hamwe nko ku ruhande rw'u Rwanda nk'ibyo mwasabye byo gukura ingabo ku butaka bwa Kongo, byo mwebwe mubigezeho? Ibyo ntaho byanditse. Uzasome neza amasezerano ya Washington, ibyo ngibyo byo gukura ingabo z'u Rwanda ngo muri Kongo ni ibivugwa namwe banyamakuru. Jewe ndeba ibyanditse mu masezerano ya Washington, harimo kurandura umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ibyo ngibyo nibyo byanditse mu masezerano ya Washington kandi niko bimeze. Mu ijambo rye yavuze ko ngo yari yaje ashaka gusabira u Rwanda ibihano, ariko ngo abonye perezida Paul Kagame mu nama yari arimo, igice cy'ibyo yari yanditse mu ijambo aragihagarika, kwerekana ko ngo ashaka amahoro. Iyo ntabwo ari intambwe ashobora kuba yarateye ashaka kwerekana ko impande zombi bashaka ko mwumvikana? Ibyo ni rya kinamico nakubwiraga. None se perezida Kagame yamubonye ari uko ageze mu nama, ntabwo yari azi ko agomba kuza. Naho kuvuga ngo mu gipande kimwe cy'ijambo ngo yahinduye, wakavuga ko yateganyaga gusabira ibihano mu Rwanda, ni handi yarabivuze muri disikuru ye. Bivuze rero ko ibyo byari bya kinamico, kandi aho tugeze ubu ngubu ntabwo ari aho gukora izo posture mu itangazamakuru kugira ngo mu gihugu cyawe bakuvuge neza cyangwa bavuge ko uri umunyamahoro. Aho tugeze ntabwo ari gutanga ikiganza cyaratanzwe, amasezerano yashyizweho umukono. Aho tugeze ni ugugira ubushake bwa politike bwo gushyira mu bikorwa amasezerano twashyizeho umukono. Reba nk'urugero rumwe, amasezerano y'ubukungu y'ibyo bita Regional Economic Integration Framework, impande zombi zumvikanye i Washington ku itariki ya 3 ukwezi kwa 10 yuko ayo masezerano ari amasezerano twiyemeje kuzashyiraho umukono. Ariko perezida Tshisekedi niwe wenyine ubwe waterefonnye delegation ye kugira ngo isabe kutasinya aya masezerano. Urumva rero ko ikibazo ari perezida Tshisekedi ubwe.
Olivier Nduhungirehe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Tugane mu Burundi ahasojwe irushanwa ryo gusiganwa ku magare nyuma y'iminsi 5 rizenguruka intara zose z'igihugu. Cyakora iri rushanwa mu cyiciro cy'abagore rizwi nka Tour Cycliste International Féminin du Burundi ryitabiriwe n'ibihugu mbarwa ugereranyije n'ibyatumiwe byose bigize umugabane wa Afurika. Nabajije Bernard Ntagumuka, perezida w'urunani rw'amashyirahamwe y'amagare cyangwa amakinga mu Burundi, ibihugu byitabiriye iri higanwa. Ibihugu byitaze neza ku mugabane wa Afurika, no kuvuga duhereye ku gihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Buganda, Kenya, Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire na Senegal. Nk'ibihugu byo mu karere bituranye n'u Burundi nka Repubulika Demokarasi ya Kongo, Rwanda, kuki bititabiriye? Mwarabatumiye cyangwa ntabwo bigeze bitabira utumire? Yego twarabatumiye, ariko igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cari catubwiye ko kizoza, ariko barashoboye gusiba ku munota wa nyuma ngo kumva zitabavuye ko ariko bari babyiteguriye. Naho Rwanda ntitwamenye inkuru ingene vyagenze. Mwarabatumiye se? Yego twaratumiye mu bisanzwe turatanga ubutumire ku bihugu byose byo muri Afurika biciye mu ishirahamwe rihuza ibihugu byose byo muri Afurika muri urwo rukino, bigaca ridufasha gutumira. Mwebwe nk'abariteguye iryo rushanwa mubona ryagenze gute? Mwarikuyemo iki? Ihiganwa ryagenze neza cyane, haba ingene ryateguwe, ingene ryakinishijwe, abaje guhiganwa barashimye cyane ko atazi guhengama byabayemwo, kandi umutekano wari utunganijwe neza ku buryo ata muntu yigeze agira uruhagarara, bazungurutse igihugu cyose banezerewe atakibazo, kandi Imana yarashoboye gukinga nta nabagize amasanganya. Urukino rwagenze neza. Hanyuma mbere n'ikindi congeye ko Uburundi bwaciye butsinda, umurundi kazi niwe yashoboye gutwara ikibanza ca mbere muri urwo rukino. Kenya yashoboye gutwara ikibanza ca mbere bafatiye ku bakinyi bose, igihugu cyose bafatiye hamwe abakinyi, ariko bagiye bafata umukinyi umwe, umurundi kazi niwe yabaye wa mbere. Ariko bafatiye hamwe abakinyi bose, Uburundi bwaca bwo bwa kabiri. Ibihembo rero twumva ko bizatangwa ejo. Ni bihe bihembo biteganyijwe muri iri rushanwa? Ni midare, hanyuma n'uburyo bw'amafaranga. Ntuzatwara umudari wa zahabu ateganyijwe nk'amafaranga angahe? Oya, ibyo nibanga rya bene guhiganwa, ntawe bavugira amafaranga yabo. Nibanga nzi ko bijya ku mugaragaro. Umugaragaro turabibandikira, umwe wese akaza afise igitabo akabisomamwo uwa yeme kuza mu higanwa. Ko irushanwa ryarangiye ejo, kuki ibihembo bitatanzwe uyu munsi bigateganywa gutangwa ejo? Hari impamvu yihariye ihari? Mu bisanzwe iri higanwa rirafise irindi higanwa rigiyunga ko ryitwa Grand Prix do Gitega. Twateguye Grand Prix do Gitega, nayo ni higanwa mpuzamakungu. Kweri ibyo bihugu biba bisanzwe byaje na nk'akantu ko kuryosha dusha twongerako. Ako nako rero tukazotanga ibihembo naho nyene hamaze kuboneka ababaye abambere muri iryo higanwa ryitwa Grand Prix do Gitega. Ryari ribaye inshuro igira 5 guhera mu mwaka 2021, ni ku mwaka dushigikiwe na leta y'u Burundi hamwe n'ishirahamwe mpuzankino ryo mu Burundi, n'ishirahamwe rihuza abanyonzi b'amakinga muri Afurika, mbere n'iryo kw'isi yose. BBC Gahuza urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri BBC Gahuza.com. Mukanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Dusubire mu Burundi. Kumugara sukunanirwa. Ibyo biravugwa n'abanyeshuri basaga 300 mu Burundi bifuza kubonwa n'abafite ubushobozi nk'abafite ubushobozi buturuka ku muhate wo kwiteza imbere n'igihugu cyabo. Aba banyeshuri babana n'ubumuga bwo kutumva no kutavuga, bagaturuka mu miryango itishoboye, ariko bakabona inyigisho binyuze mu rurimi rwihariye rw'amarenga. Barafashwe rero n'umugiraneza w'umunyamerika wavukiye Bujumbura, wabubakiye ishuri rigezweho n'ibikoresho nkenerwa. Patrick Waso yagiye muri komine Gisuru aho iryo shuri riri kureba uko biga no kumva indoto zabo. Adutegurira inkuru ikurikira. Igihungane ritagira irivuga. Turi mu ishuri ryubatse ku mutumba na komine Gisuru mu ntara ya Buhumuza. Ni ishuri ridasanzwe, abahiga bose bafise ubumuga bwo kutavuga no kutumva. Abana biga mu nyubakwa nziza y'amagorofa 4. Umunyeshuri umwe arafise akameza kiwe n'agatebe kiwe kari mu mbaho zibaze neza. Ibirasi ni hafi 17. Abo banyeshuri bambaye umwambaro usukuye. Abari mu mashuri mato bambaye zisa n'ubururu hasi, hejuru naho ni beige. Abiga mu yisumbuye bambaye ibara ry'agahama hasi na beige hejuru. Igihungane ry'urunani riri ubwoko bwinshi. Ubwa mbere
hariho iryungane ry'urunani mananyi. Umwigisha ari imbere ariko aravuga, ariko bobo baraba cyane iminwa yiwe n'intoke kuko abigisha akoresheje ururimi rw'ibimenyetso by'abanyamerika. Kubigisha uko bituma umwigisha wabo akoresha ingufu nyinshi mu kwitegura. Epipode Nzeyimana amaze imyaka 5 yigisha akoresheje ururimi rw'ibimenyetso. Turategura nk'uko abandi bose bategura ivyigwa abigisha bavuga, ariko twebwe natwe aho bica bigumira nuko igihe turiko turategura duhejeje gutegura nk'abandi tuca twongera tugafata umwanya muremure wo gutegura ivyo vyigwa kugira ngo tubihindure tubikura muri ya nteguro y'abandi bavuga twongere tubishire mu rurimi ushobora kumvikana kuri aba bana bagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga tuba tuko turigisha kugira ngo dushobore gutahurana igihe turiko turabigisha. Umunyamerika yitwa Daniel Johnson niwe yashinze iryo shuri ryatanguye gukora muri 2018. Ni umunyamerika ariko yavukiye Bujumbura kuko sekuru wiwe yari umisionari yabaye mu Burundi kuva mwaka wa 1950 gushika apfuye muri 2001. Nabajije Daniel Johnson ingene yavuye Bujumbura mu burengero bw'u Burundi akaza gushinga ishure mu Gisuru mu buseruko ku birometero birenga 215 uvuye i Bujumbura. Jewe ndi umukristo cambona ni gute abo bana bomenye Imana kuko nimba ntibavuga ntibumva babwira ubutumwa bwiza gute. Urumva rero nico gituma navuze ni ngombwa tutanguza ishure kugira ngo abo bana bamenye ururimi, bamenye kuserura iciyumviro canke kuvyumva ibintu bakoresheje ibimenyetso no kwandika no gusoma, hanyuma niho bazoshobora gutera imbere kandi niho bazoshobora kumenya Imana. Ababa mu kibano aho iryo shuri Gisuru School for the Deaf riri barashima umugira neza yabazaniye iryo shuri. Emmanuel Nyamweru arafise umwana ahiga. Novuga yuko umuntu yoba afise umwana atumva canke atavuga hanyuma akamunyegeza nka kumwe kwera twahora tubanyegeza ngo ntiyoje habona mu bandi yo mushira habona mu bandi hanyuma iki kigo kikamumenya kikamufasha nkuko cadufashije nawe iryo terambere turiko turatera tujamwo nawe ntiri musige. Gushika ubu amashuri y'abagendana ubwo bumuga bwo kutumva no kutavuga aracyarabiri gusa mu Burundi bwose. Rimwe riri Bujumbura ry'abana bashika hafi 125 n'iryo ryo mu Gisuru ririmo abanyeshuri 312. Igitigiri c'abagendana ubwo bumuga mu Burundi bwose ntikizwi. Muri komine Gisuru mu ntara ya Buhumuza, Patrick Waso. Nizo kwezi kwa 10 n'amakuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. Amakuru yacu hutumvise kuri radio yo arakomeje ni ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com. Mwakoze kwitamo BBC Gahuza.